mu ndwi yahera ni ukuvuga indwi y'imbere y'iyi turimwo niho twebwe muri fokode habaho abantu baturondeye bo mu muryango w'uwitwa Eloi Nkurunziza batubwira ko uwabo yanyurujwe, batubwira ko yanyurujwe mu gihe yari yavuye mu Rwanda tariki 29 z'ukwezi k'umunani muri 2025. Arasohoka u Rwanda aciye ku rubibe u Rwanda ruhana na Tanzania, yinjira muri Tanzania araheza aza kwinjira mu Burundi, yinjirira Ikobero hariya mu ntara ya Muyinga. Arongera atubwira ko Eloi Nkurunziza hari abantu yaragiye gutora mu Kirundo, hanyuma ashitseyo araheza arafatwa n'iperereza co kimwe nabo yaragiye gutora. Baranavuze n'umushoferi wiwe yitwa Venance Ndikumana ko nawe nyene yafashwe. Mu mwanya wa mbere ayo niyo makuru twari dufise. Turabasaba nkuko dusanzwe tubikora ko baduha imyidondoro y'uwo muntu, turasaba ko bodufasha no kumenya abandi bafatanywe na Eloi abari bo. Batangura kuduha amazina, twatanguye kuronka amazina abiri. Hariho izina rya batubwiye uwitwa Bonaventure Nkuriyingoma, niwe muntu wa mbere batanguye kutubwira ko nawe yanyurujwe. Hakavugwamwo n'umunyarwanda yitwa Fabrice, byagarukiraho nta kinini twaronka kuri uyo. Buke buke tubandanya tubaza, dusanga uko tuvuga niko bitera bikura. Mu nyuma haba uwundi muntu aratwandikira atubwira ko ho hari mu ntango y'ino ndwi ko hariho umuntu yanyurujwe yitwa Rabine. Batubwira ko Rabine yahora atanga ibiganiro kuri YouTube. Je Rabine ntawe nari bwigire numva. Hanyuma barampa link ya YouTube yiwe, nja kuraba ibiganiro uwo muntu yahora akora, bicara ndumviriza. Mbere nsanga hamwe yanasoma amakuru yabaciye ku rubuga rwanje, nkumva we arayasoma akongera ko ibintu byo muri Kongo. Ariko numvirije ibintu uyo muntu yahora avuga, ndavuga nti bishoboka gute ko umuntu yahora avuga ibintu nk'ibi yinjira mu Burundi nawe agafatwa. Hanyuma niko nashyira no ku rubuga rwanje ndabaza nti hari abo babazi uyu muntu yitwa Rabine uwo ari we, nkuko sanzwe ndabigira mu bihe byose babampaye amakuru ku muntu yanyurujwe ariko batampaye umwidondoro ukwiye wiwe. Niho mu mwanya muto cyane haciye hanyandikira abantu benshi cyane bavuga ko yitwa Dieudonné ni y'ukuri, barambwira yava ikibago gutyo. Ariko rero bavuzemo izina Dieudonné, nibuka yuko rimwe ndiko ndavugana na mukuru wa Eloi Nkurunziza yacishijemo izina ry'umuntu yitwa Dieudonné. Iyo yavuze Dieudonné gusa nta kindi yari yavuze. Ndamwandikira ubwo nyene nti mbega umuntu wambwiye yitwa Dieudonné ari mu bafashwe yoba ari we yitwa Rabine? Aca aravuga ati niwe Rabine. Aho ndamenya ko wa mugwi wose ari amadosiye afatanye, atari amadosiye atandukanije. Niho nagiye kumenyera ko ari ikigwi kimwe. Buke buke tuganira rero nabo, niho bamwe mu muryango wa Eloi bariko barabikurikira. Batinda ndamenya ko ari abantu 5 bafatiwe hamwe, gushikaho mbaza gose none bano bantu bafatiwe ibiki, hari ikintu ca politike bari barimwo. Mu mwanya wa mbere bambwira ko ata vya politike abo bantu bafashwe barimwo, ariko haciye nk'iminsi 2 baratinda barambwira bati buriya aya makuru tutaguhaye hoho harajamwo ico ca politike, ndumva ko cinjiyemwo. Mugabo bakagira bati bamwe nka Eloi yari umushoferi gusa atwaye imodoka yari yagejwe kubunguruza, Venance n'umushoferi wa Eloi. Bakavuga nk'uyu munyarwanda ko batamuzi cyane wewe. Mugabo wumvirije gose ingene bariko barabimbwira, ukumva nko hari ivyiyumviro bisa n'ibintu byo gutanguza urugamba rwa gisirikare. Mu bintu bariko barambwira narumvamwo ivyumviro bitera bija hiyo. Ukumva ko uyu Rabine mu kwinjira hariho amakuru yinjiye yabwiwe ko hariho nk'abantu mu gisirikare boba bagira bafashanya urwo rugamba, bakavuga ibintu byinshi bitera bija muri urwo ruhande rw'ibijyanye n'urugamba rw'igisirikare. Ariko hose je ntagomara ico kibazo, ntibishoboka gute umuntu numvirije ibintu yahora avuga kuri YouTube vyaje gute ngo aho umuntu amubwira ko yokwinjira kugira urugamba rwa gisirikare ari umuntu azwi kujya tubona kuri YouTube atinyegeza, bona visage yiboneka abantu bose aho yoca hose wacamenya bati uyu ni Rabine. Vyarinze bigira ahantu hagera hiyo hose gute akemera ikintu nk'ico? Wabaza rero abo bantu naho washika no mu bamwegereye bose kumva bavuga bati natwe ntitutahura ingene ibintu byarinze bishika hiyo akemera kwinjira. Mugabo niho baca bambwira uyo muntu, uyo mukozi w'iperereza yitwa Alexis Hajayandi. Alexis Hajayandi hari haciye amezi 2 aba mu nziwe i Nyamata mu Rwanda.
uyu yabaye mu nzu iwe ngo niwe yamwemeje ibintu bitari bike, ngo aramubwira ko afise abo basirikare ngo bakuru b'amakambi mu Burundi, ngo bofatanya ngo ivyo bintu vyo guhindura ngo muri intwaro mu gihugu. Abo bakuru b'amakambi baranatelefona ngo baranivuganira, bamwe baranasaba n'amahera kugira binjire muri uwo mugambi, ibintu birebire bimeze gutyo. Muri jewe hagumayo ikintu numva ko kitoshoboka, bishoboka gute ko umuntu yokwemera ibintu nk'ibi ndiko ndumva, ariko biguma bisiga umuntu. Wa Alexis Hajayandi nawe ndamutohoza ko uyu Alexis Hajayandi we ninde, nsanga ni umuntu yahoze mu gisirikare cya kera mu ex-FAB, nsanga yavuye mu gisirikare muri 2005, hanyuma inyuma gato ahava yinjira mu mihari yari itanguye kuvugwa mu za 2007 2008 gutyo uduga. Yakoreyeyo byabatera amakenga, ingene yahavuye afatwa muri 2013 niba ntibeshe, hanyuma afatanwa n'abandi bafatirwa muri Kongo, barazanwa mu Burundi, araja mu mpimba. Mu mpimba barambwira uko yari ameze, ingene yahavuye anakizwa, abantu bose bakamwizigira bakamufata nk'umugenzi wabo, umuntu avuga amajambo make, abasengesha ahubwo asa n'umukuru ngo w'ishengero riri mu mpimba. Mu nyuma hari abandi bavuga bati hari ibitero byabaye Kabarore muri za 2015, wumva ariko asa n'uri mu barongoye igitero kandi ari mu mpimba wavugana n'abari ku rugamba. Baravuga ingene yahavuye asohoka, bamwe barambwira ingene bahatswe ubwo mu mitego yiwe, bari bahunze n'igihugu ugasanga nk'umuntu ari mu mahanga. Wa Alex akaba ariko aramusaba ko yoza kumuraba, amubaza cyane ahaba muri iyo myanya, akazabona nk'abigeze kumufata kera bo mwiperereza baciye bamusanga muri bya bibanza ahejeje guha amaze kubitanga kwa Alex, akazabona haciye aba bantu bo mwiperereza ry'u Burundi bamusanze nko muri ico gihugu uwo muntu yaba arimwo. Numva amakuru menshi ameze uko, mu nyuma baravuga ingene mu Burundi uwo muntu yagiye akora ubuzi butandukanye, kumwa muri mu masalon de coiffure, gukora mu masoko, gukora mu bintu bikwana na Savonor. Akavuga ingene mu mpera yoba yagiye yivye miliyoni zirenga 30, acaja muri Zambia atanga urudandaza, naho nyene aba yababwira yuko agiye ku rugamba. Abantu benshi barambwira ingene yabandikira abwira ati nyaruka nyabona tugende ku rugamba, abo bahoranye mu mpimba, abo bahoranye muri MSD. Nasimvye ko yigeze kuba arongoye umugambwe MSD muri komine Mpanda, aho navuga amatariki ahubwo za 2009 yarongoye umugambwe MSD muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza. Inyuma za 2010 niho yagiye muri Kongo muri ivyo bya FPM abatabazi. Rero uwo muntu numva aratangaje gose, niho rero bacavuga yuko yaciye afatana n'uwo Rabin bahuriye kuki, nuko igihe Alex yari mu mpimba yari apfunganywe na murumuna wa Rabin bambwiye ko we yari umwigisha mu ishure ryisumbuye muri komine Kibago mu ntara ya Makamba. Mu ntango za 2015 imbere yuko abimyerekano, ubutegetsi buramubangamira gushika hahunga igihugu, barondera gufata amakonte yiwe muri bank, bayahagaritse bavuga bati uzoza kurondera amafaranga yiwe cyadufata uyo, arungika murumuna we baca baramufata. Murumuna we rero agiye mu mpimba niho ahurirayo n'uyu Alexis Hajayandi, baramenyana bo bararyamana no ku gitanda mu mpimba. Rero wa Alexis akoresha ico nyene mu kurondera Rabin, amubwira ati murumuna we turazinanye, yari umugenzi gutyo. Sinzi ngene bagiye muri ivyo biganiro vya bijanye n'ivyo kurwanya ubutegetsi bafashe umuheto, gushikaho wa Hajayandi ava muri Zambia akadandaza ni boutique yari afise, acagenda mu Rwanda ashika bamuhira kwa Rabin. Rero yavuye mu Rwanda uyu Alexis Hajayandi arungikwa mu Burundi, yitwa ko ari wagiye gutegura umuzo wa Rabin na bagenzi we, bitwa ko bari bafise impinduka bashaka gushika bakora mu gihugu cy'u Burundi. Rero igihe binjiye ba Rabin yinjiye adaciye wewe ku mupaka cyo kimwe nabo bagiye kumwakira. Rabin n'uyu w'umunyarwanda yitwa Fabrice, bo amakuru dufise nuko baciye mu nzira y'ibinywabi, ntabwo bagiye guca ku rubibe, binjirira mu Kirundo kuri kote y'u Rwanda, baca hariya kuri kote ya Nemba barinjira mu Burundi. Rero bamwe baciye Muyinga baca baza kubatora, biteze imbere ngo ko baza kuba ari n'abantu benshi, ariko ntibyaba gutyo. Mu Kirundo baca barafatwa. Mu gufatwa bafatwa wa Hajayandi ari hari, Alexis Hajayandi abibona mbere. Abinjiye bamwe navuga baherwa baje bazanye imiduga ibiri, umwe bari banawuhaye wa Alexis, yitwa ko afise ibikorwa byo gutegura gufata amazu mu Burundi, abo bantu bose bazoshikiramwo, bamuha imodoka bazi ko ari wabo, ntibamenya ko ariko akwana n'iperereza ica gafata abo bantu. Hari imodoka igira gatatu yari ifiswe n'uwitwa Bonaventure, yoyo igira isanganya mu nzira, baca baja kuyikoresha Igitega.
ari nayo mpamvu uwo yitwa Bonaventure we yafashwe bwije gose mu gicugu, yafashe ni hoteli Gitega, yagumye avugana ku telefone na haja yandi atazi ko barabini bo bamaze gufatwa, nawe baramutora Igitega bamanukana mu iperereza. Mu nyuma amatelefone twaragiye turerekana ingene yahavuye yerekana ko ari mu Cibitoke, n'amakuru twaronse inyuma akavuga ko bari bapfungiwe mu gasho k'iperereza mu Cibitoke, mugabo haraciye imisi 3 atawuzi iyo bahavuye bajyanwa gushika ubu, nta gakuru kariho kavuga muri uyu mwanya ho bapfungiwe. Ngira mvuze muri mu ncamake n'inkuru twanditse ku mwanya munini, ngira bikuru n'ivyo, ibindi uko muza kuza muratubaza turaza guheza tuze turabyinjiramo. Ego ariko kumbure Pacifique nazo bariko barabumva bumvise muvugamwo umuntu w'umunyarwanda yagiye, muravuga ko abantu bari bagiye kubohora igihugu, bagiye kwitegura kuzofata umuheto, barafise izina, mwararonse ayo makuru canke ntimuraronka amakuru akwiye yo kuvuga umugwi wabo? Hanyuma uwo munyarwanda we yaragiye mu biki? Aha rero niho kumbure haba hatanguye kwinjiramo ibintu bigoye gutahura gose. Bwa mbere bwo uwo muhari bavuga bo barimwe ntuvugwa, nta zina na hamwe hari izina yaba umwe mu bo twavuganye ari kure mu bihugu vya Buraya bavuga ko bari kumwe bakorana, nta na hamwe yigeze acishamwo izina ry'umuhari baba bafise, ico kintu ntaco yigeze avuga. Uyu munyarwanda nawe naragerageje no kubaza no mu gihugu cy'u Rwanda, ndabaza na bamwe mu bategetsi nshobora kubaza, uyu muntu mwe muramuzi? Bambwira ko amakuru nabo bahavuye baronka ko yari umuntu w'umufotografe, umuntu w'umukameraman mu mamanza bajya bagenda gufata amasanamu mu bugeni mu biki, ariko barabini ku ruhande rwabo bo bakaba bari bazi ngo ko ari umuntu yubafasha kuronka ibigwanisho bikomeye, ibisirikare bikomeye bibafasha ibintu wumva bisiga ubwenge, ariko ubajije bakagukora ko amatohozo umuntu gasanga umufotografe cyangwa umukameraman, tako byumvikana ingene barabini baba bashobora guhendwa n'umuntu nk'uyu. Rero biratangaje gose. Ku ruhande rw'u Rwanda mbere tunababajije bo baravuga bati uyu mugwi wa barabini waruduteye amakenga, baba bari bamaze guhagarika abantu babo, hari abantu bari bapfunzwe bafatiwe mu ntara zegereye Kongo, hariho uwundi yafatiwe i Kigali. Abo bantu bari bapfunzwe ni ukuvuga ko ari umugwi wasa n'uri kurakurikiranwa, rero bajabuka mu Burundi ku buryo butumvikana. Nta zina uwo muhari wabo ndumva bafise, n'uyu muntu w'umunyarwanda ntibyumvikana ingene ajamwo akabahenda ivyo bintu byose bavuga ko yashoboye kubahenda bakabyinjiramwo gushikaho binjira mu gihugu bagafatwa uko bafashwe, ukuntu bitangaje kandi ari abantu bavuze ko baba bagomba kugira urugamba wokumva ko bitumvikana ingene abantu boshobora kwemera ibintu nk'ivyo. Ego mbere yuko tuja kwa Dieudonné Bashirahishize, Pacifique Ntazwe mwavuze witwa Alexis Hajayandi, muravuga amamuko nakahise kamuranze mbere tanatahuritse gateye amakenga, mbe muravuze yuko mutaramenya neza izina ry'uwo mugwi kandi yuko nabo bakorana nabo bantu baba bari banafashwe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, mbega abantu mwe nabo ba Alexis Hajayandi ubwo ntibuzuye muri iyo migwi? Iyi migwi iri kiravugwa imaze imisi ivugwa yoba ari umwe muri iyo baba bakurikiranwa ko irabaho hoho? Icuko nk'iyi migwi twumva myinshi muri no misi nkuko mwabivuze ni myinshi muri uyu mwaka wonyene, je ndamaze kumva imigwi ishika kuri 3 hagiyemwo barabini zobaye mu gugira 4 numvise mu mwaka umwe gusa. Uretse imigwi yari hasanzwe twari tumaze kumva kujya kwa Red Tabara, uyu n'umugwi ugira 4 numvise uvutse muri uyu mwaka gusa, ni ibintu biteye amakenga. Hanyuma ku kibazo mumbajije muti abantu nk'uyo Hajayandi Alexis boba ari abantu twari tumaze kumva no mu bindi bihe bagiye bakora ibintu bimeze gutyo. Ubwa mbere icyo novuga ngaha si ubwa mbere twumvise abantu bavuga ko bariko baratangura nk'urugamba rw'igisirikare baruhira gufatwa n'abategetsi b'u Burundi. Hariho aho numvise abantu batangara cyane, ariko novuga ko atari ubwa mbere bibaye. Akarorero gakomeye gose abantu bose bibuka ni mu kwezi kw'icumi muri 2017 aho hafatwa Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana na General Major Jeremy Ntiranyibagira, benshi batazira nyenyenye. Abo bantu murazi ko amezi nk'abiri imbere gusa 2 canke 3 bari batangaje ko bashinze umuhari mushasha wa gisirikare bita FPB, umuhari wavuga ko ugiye kurwana bikomeye n'ubutegetsi bwa President Nkurunziza. Hanyuma abo bantu aho mu kwezi kw'icumi bagenda mu gihugu cya Tanzania mu buryo nk'ubwo nyene butumvikana, kuko uravye ingene Tanzania yari imeze n'ubu niko inakimeze. Nta washobora gutahura ingene abantu barongoye umugwi wa gisirikare bo ku rwego rwo hejuru bashobora kwinjira mu modoka imwe bakagenda muri Tanzania, igihugu cyari gifatanye na leta y'u Burundi ya Nkurunziza,
impunzi zamaze ziriko ziravuga ko zigowe ngaho muri Tanzania ariko bo bakajayo bakinjira mu makambi y'impunzi bakagenda kwigisha basaba abantu kurukirita abantu ngo binjire mu mihari yabo bafatanye urugamba bakabazana hafi y'urubibe rw'u Burundi ahitwa Ngara mu nyuma bakaca bafatirwaho kuva ico gihe amaherezo yabo gushika uyu munsi agoye gutora ariko makuru dufise yavuga ko bijijwe mu Burundi bakaca bicwa ico gihe ugiye ukaraba je ndibuka ko ivyo bintu nabitohoje ko gose muri ico kiringo nasanga nabo nyene abantu bitwa ngo bariko barakorana abantu bitwa ngo bariko baranadufasha kubitohoza ko benshi bari abantu ngira n'uwombwira ati duhurire he ntovyemera n'uwombwira ngo dukwane iki ntovyemera kuko nayo isanzwe ndabazi nk'abakozi b'iperereza nibo bakoresheje umwete mwinshi wumva umenga nabo nyene bariko baradufasha kugira amatohoza kubishikiye Edouard na Jeremy mbere ntibarabo gusa murazi ko harimo na Libert Nzeyimana batazira amahopa umukenyezi yitwa Liberate Nijimbere uravye abo bantu urabona ko nabo baguye mu mutego umeze nk'uwunyene barabini wabashoboye kugwamo n'abantu bitwa ko batanga urugamba bakakira abantu abari bo bose ubuje kubabwira wese ko ashaka gufatanya urugamba nabo bakamwakira ntibashiremo kimwe twavuze mu kiganiro twaheruka gukora ciperereza muri ko navuga cyane nti mwabantu mwese muvuga ngo hariho ibintu mugira mutanguze imbere yo kuvuga ngo kurondera ibigwanisho ngo kurondera abantu ngo kurondera amafaranga ni muhere kubaka urwego rw'iperereza rukomeye cyane kuko uwo mugwana ahagaze ku iperereza rero ibi bibaye kuri aba jewe sintangara nkuko abandi benshi bariko baratangara kuko mbona bisa nivyo twagiye turabona hari n'abandi hari gushikwa igipfungu nk'iko byaba byarashike nka Hussein Rajab gushikwa haracyari igipfungu kinini nta numwe azi ukuri kuzuye kuri ivyo bintu hariho abandi bafashwe mu bundi buryo kumva mu Burundi nko muri ndondeze twagiye turakora ko dufise imigwi myinshi cyane y'abantu bafatwa n'iperereza bitwa ngo bagiye kugura ibigwanisho gushikaho je natinze ndabaza abo bantu ni bega aba bantu bafatwa banyuruzwa bagiye kugura ibigwanisho mu Burundi hari isoko ry'ibigwanisho ico gihe byatunganywa n'uwari ajejwe iperereza ku kirimba kwa nkuru nziza yitwa Noyere Major Noyere imengani banyeza ko igikirundi niwe yahenda abantu agakoresha bamwe mu bantu bahoze mu gisirikare naho nyene ico kintu gima kigaruka abantu bahoze mu gisirikare ca kera kenshi baba ari n'abatutsi ugasanga nibo bagenda kuraba imigwi bakayibwira ngo turazi abantu bafise ibigwanisho turazi abasirikare bivye ibigwanisho mu makambi bagomba kubigurisha ugasanga uwo muntu yiranagenda kabereka ico kibanza inkoho zirimwo akazifotora akaca basaba ko barondera imodoka iza kubitora n'amafaranga bakavugana aza kuza yo kubitora rero uwo mwanya ugeze abaje kubitora imodoka igiye n'amafaranga byose byagenda byose abantu barabugwa irengero imodoka zigatwagwa zikaja zigurishwa na Noel naye amafaranga yari bafise akagenda ibintu bikarangira gutyo dufise uburero bwinshi cyane kumbure kumwe mporangira nkaje ndavuga ngo amazina bikenewe ndaza kugenda yacishamwe abantu ndabibutsa uburero bwinshi dufise bw'abantu bagiye banyuruzwa gutyo twaragiye twerekana n'abandi abantu b'abasirikare babikoramwo abantu baribuka ngo twavuze cyane yitwa Floribert Ndikumana yari mu ikambi y'impunzi Mahama mu Rwanda yabikoze gose yatumye hafatwa abandi bantu batari bake bavuga ngo bariko barakorana n'imihari y'abagwanyi rero bino bintu si bishasha ikintangaza n'ingene abavuga ko bashaka kugira imihari bataniga ivyabaye imbere ngo yabere isomo ntibandanye bagwa muri ya makosa nyene Ego Maître Bashirayishize Pacifique yavuze ibintu bitari bike kubijanye n'ikoreshwa ry'imigwi subwa mbere subwa kabiri n'ubwa gatatu hakoreshejwe uburyo nk'ubwo kugira ngo abantu bafatwe igitangaje kandi abantu benshi bibaza n'ingene abantu baguma canke ugwaruka ruguma gwishora kuri songoye rukaguma rukurikira ibintu nk'ivyo mwebwe ayo makuru muri Kavibe murayafise mwibaza ko ari igiki gituma ubwo gwaruka rutaraba ivyabaye muri kahise kugira ngo gwikingire murakoze mu Burundi abantu bari mu mubabaro mwinshi barangajwe bariciwe ababo ikibabaje rero abantu benshi bakoreshwa n'ishavu bagakoreshwa n'ishavu iyo rero ishavu ririko rirakora ubwenge buca businzira ikintu ikosa rihambaye abantu bakora ni ryo gusuzugura uwo bahanganye ibintu bijanye n'iperereza guhera mu myaka y'2500 imbere ya Yezu Kristo nk'ibitabo vy'umushinwa yandika ku bintu bijanye n'intambara yavuga yuko intambara ya mbere kugira ngo ushobore kuyitsinda utegerezwa kuba ufise amakuru yose leta rero ishiramwo uburyo bwinshi nimwaba mubona presidence ya Republika y'u Burundi igira amafaranga menshi gusumba ministeri zine zitanu ko muri budget y'umwaka muri presidence hariyo miliyaridi zirenga 121
Presidence yonyene isumvya budget ubushikiranganji bw'ubutungane, ubushikiranganji bwo gutumanako amakuru, ubushikiranganji bw'ubudandaji, ubushikiranganji bwo gufatana mu nda, hashobora no kwinjiramwo n'ubwa gatanu. Ayo mahera rero ni ukumenya yuko naho hari abahora bavuga ngo akoreshwa mu mirima, amenshi akoreshwa mu kurondera amakuru, mu kugura abantu. Ikintu rero ca mbere kiriho hari ico c'ishavu, abantu bagakora nk'abita, bagakora nk'abiyahura, hanyuma ntibabanze kugira amakenga. Iyindi ngorane nininya iriho mu gihugu nuko bigoye uno munsi. Ni naho bizotugorera gose gukira kuko abantu umuntu ngo ngo inkoko irara kabiri mw'ishamba bugaca igahinduka inkware. Umuntu muraherukana mwayaga ariko kubera izi ngorane kumbere kubera kwihebura ugasanga umuntu mwahora muyaga uno munsi yageze ntahutse. Rero kuri ibi bijanye n'iperereza ni ikintu gihambaye gose yuko abantu babanza bakagira amakenga, abantu bareke gufata ivyifuzo vyabo nk'ukuri. Tuvuga uti ko nshavuye ko nivyo izi intwaro iriho mu Burundi ifise ibintu vyinshi yononeye abarundi n'inguvu ifise zibayabaye. Rero irabizi ikorera aho nyene, umuntu uwo ari we wese arashobora kubona ati jewe ibi bintu mvuga ni ibintu bibayabaye ntivyategerezwa kuraza ishinga leta. Ariko iyo ari leta yubakiye ku kinyoma itinya uwuvuga ukuri, nawe witwa yuko uvuga gusa utariko urarwanya ku bindi, yoyo kumbure ishobora kuba ikubonamwo menace gusumba uko uvyiyumvira. Ni ikintu rero gihambaye yuko abantu bagira amakenga, ibi bintu leta ibishiramwo amahera menshi cane, urwaruka rw'igihugu rukwiye kuraba aho rushinga ikirenge, iyo ishavu ntirikwiye, revolte ntikwiye mu gihe hatarimwo amakenga, ukwitonda no kuraba abo mugire mukorane no kubanza kuraba n'ico kintu bakubarira yuko gishoboka. Nibaza rero yuko ari ibintu bivanze. Urumva leta y'u Burundi, leta y'umugambwe yarahakanye inzira zose zari gushobora gutuma haba intwaro nziza, baranse ibiganiro, baranka amatora meza. Hari abantu rero baca twagonisha bati nta yindi nzira isigaye. Ku bwanje inzira zindi zirashoboka, vyaraye bibaye muri Nepal, ntawe arazi yuko vyari gushobora kuba. Ndakunda kubivuga abantu bakavuga ati ni idealisme, vyabaye muri Sudan, ntawe arazi ko bizoba kubera igiciro c'umukate. Rero nta muntu jewe n'umwe noshobora gukondana kubera n'uburenganzira bw'umuntu wese gufata inzira, bwabo n'imiburiburi imbere yo kuyifata no kuraba yuko iyo nzira iharuye. Idaharuye ugapfuma ubanza ukazibwira ugaca hirya kugira ngo uzopfume ushika utevye mugabo ushobore gushika. Aha harabaye ibintu vyinshi muri iyo myaka yahera, guhera muri za 2015, 2016, nk'aho wasanga nko muri ico kiyaya ca Rusizi n'urwaruka rw'abarundi wasanga kumbure harabumva yuko boshobora kuja gutarataza bakarondera ubuzima muri Kongo. Iperereza ry'u Burundi ryakorana n'iperereza rya Kongo, bakavuga bati utuboneye umuntu w'umurundi ariko aramera nk'ujabuka azaha ku muntu tuguhaya. Baterefona ba kazungu, hariho abantu benshi ubu bapfungiwe mu Burundi, bagiye kubera umubabaro w'ivyo bakorewe, umubabaro w'ababo bishwe. Mugabo mu gihe umuntu atwawe n'umubabaro gusa ata strategie yagiyemwo canke agatwarwa n'ibishobisho, ingorane ntizica zihagarara kandi ntushobora kuzihagarika. Ishavu nta kintu rihagarika. Abantu rero bo kwitondera inzira bagomba gufata, bakabanza bakayumvikanako, bakaraba abo bayikorana, bakaraba yuko basangiye intumbero. Abajana n'abaraganye n'ahandi vyo kwibaza ngo bizoca binyaruka, ngo hari ibintu vyihuta. Ivyihuta biragoye, ya mbwa yihuta ikavyara ibihumye. Abantu rero bagerageze Kinyarwanda bavuga ngo n'ugushishoza, babanze bige neza nk'uko Pacifique yariko arabivuga. Uko hariho espionnage, umuntu n'aba bakunda gusoma za Bibiliya nimwaraba
Moyize agira asubize abanyayisiraheli mu gihugu cabo, baravuga ko yabanje kurungika abantu 12 bakagenda bakaraba aho hantu ingene hameze. Ivyo bintu baba barivuga biri mu Burundi ko abarundi ariyo bari, nk'ivyo bintu mbere yuko ubanza kubisimbiramo kubera kuta nawe bakubaringa ibintu bimeze ukuntu kubera kutabanza nawe kuraba. Kuvuga iyo hariho espionage abantu bategerezwa kumenyera nabo kugira contre espionage. Umuntu akaraba n'umuntu wese amubwiye ibintu ngo tuje muri ibi akabanza akamucisha mu kayungiro. Ivyo mugabo hanini vyokorwa nabo baba bari muri vyo, nabo bitwa yuko babikuriye. Nibaza yuko babandi ngo igiti ntigikora mu jisho kabiri, kiriko kibakora mu jisho kenshi, ugasanga n'urwaruka rw'igihugu ruriko rurahonera. Ni ibintu vyiza rero yuko abantu bogira amakenga mu bintu vyose bajamwo. Naho jewe nogarukiriza, murakoze. Murakoze Dieudonné Bashirahishize. Pacifique Nahazwe, akabazo gasa n'ivyo Dieudonné Bashirahishize ahejeje kuvuga mu kanya. Kenshi ngira kahise ko mu karere k'ibiyaga binini murakazi hari ibihugu vyinshi kiretse n'icu Burundi, yuko twabivuze mu ntangamarara yuko abadutwara uno musi bamuka mu muhari w'abagwanyi witwa FDD ico gihe, ariko kahise karatwereka yuko mbere no mu karere k'ibiyaga binini hari ibindi bihugu vyaciye muri izo nzira z'umuheto hanyuma zirafata igihugu. Uno musi mufatiye ku nguvu n'amakuru mubona kuri kahise k'imihari mwene iyo imihari uno musi twumva iri kiravugwa canke amakuru mwavuze ko igera kuri 4 nubwo mutaratubwira amazina, izo nguvu zirahari birakunda canke abo bavuga yuko no muri iyo migwi harimo imigwi ikorana n'iperereza bo boba barira busema? Murakoze. Ngombe mpere hako nyene kumpera imbere yuko nza ku ntango y'ikibazo. Kumpera imihari ishingwa n'iperereza iriho, ico nta kugikekeranya na gatoyi, iriho. Dieudonné yabivuze neza, uko yabivuze ishavu abarundi bafise uyu munsi bituma bamwe bita bakavuga bati dukore ibishoboka vyose. Hariho imihari vy'ukuri ivuka ikozwe n'abantu bipfuza ko ibintu vyohinduka mu Burundi, hakaba n'iyindi mihari ivuka ikozwe n'iperereza ry'u Burundi. Nko ndibuka ejo ndiko ndavugana n'abantu bamwe barambwiye nk'umuhari wasubiye gutangura ngo kurondera abantu imahama, umuhari bita abisezerano. Abisezerano mu maraporo ya ndondeza y'abagiye baranyuruzwa twarawuvuze ko kenshi. Uyu muhari bariko bavuga abisezerano baba ko ari isezerano bahawe n'Imana, bamwe bakaca bakoresha nk'ivyo bavugana bakiri nko muri Parti Hutu FNL, no bavuga ko bafite isezerano ry'Imana, bakaca bandanya bakoresha iryo jambo ry'isezerano. Aba bantu kenshi usanga barongowe n'umugabo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitwa Levi Rukundo. Ahandi ahora yihindura amazina, hari aho usanga yitwa Levi Rukundo, n'ahandi umusanga yitwa ngo Merlin, ikirundi rirase kuza, ariko ndazi ko izina rya Merlin naryo riri mu mazina ahora akoresha nko muri ivyo byo kugwana. Iyo yitwa Levi ubona yigisha iby'ijambo ry'Imana, no mu murondera kuri Twitter Levi Rukundo mu mutora usanga yandika ibitabo bivuga ijambo ry'Imana, ariko kenshi naho nyine akagarukanamwo ivyo kubohora igihugu. Ariko iyo agiye mu bya bisezerano by'intambara usanga ariko akoresha iryo zina rya Merlin, niba ko ari Senga Umuremyi canke Dusenga Umuremyi, ariko iryo zina ryakoresha iyo hageze iby'intambara. Nk'uyu n'umuhari wahumiye abantu benshi cyane, watumye benshi nko mu bahoze bagwana muri FNL bagwa muri uwo mutego, ugasanga mu nyuma baciye banyuruzwa. Iko twebwe amakuru twari dufise nko mu gihe cya Nkurunziza, uyu Merlin ari we Levi bwa mbere ko yarakoze no mu buserukizi bw'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa gatanu batubwira yuko iyo hageze ku munsi wa gatanu yaba afise umubonano ku telefone na President Nkurunziza, akamuha raporo y'amakuru yose yerekeye imigwi igwana yaba yatorokanije mu mucamuzi muti none yabakuye hehe amakuru y'imihari igwana. No kuvuga iki, ugiye ugafata ugatora abantu nk'imahama mu Rwanda, abandi ukabatora muri CNR mu Burundi, abandi ukabarondera mu ba MSD bakitwa abagwanyi bawe, ukabarungikira amahera mugapanga ivyitwa ko bimeze nk'intambara, bica bivyara ko biza gusekana n'abariko barakora imihari y'ukuri. Baza kwisanga abariko barondera imihari y'ukuri n'abariko barondera imihari y'ububeshi bariko barondera abantu bamwe, bariko barokrita ahantu hamwe, bigahurira ku bantu bamwe. Bimaze gurira ku bantu bamwe, ya mafaranga ariko arakora n'ibiki, bamwe bose bacaronka amakuru y'abandi. Uje mu bisezerano bwa mbere kumbure yagomba yinjire muri Tabara, bambwiye ati nta kiriyo hari ingo ngaha, aciye aza kuri urwo rundi ruhande, baciye bamuha amahera, baciye bamubaza ingene vyahora bitunganije ivyo arimwo. Gutyo ugasanga imihari yose ifise amakuru yose.
rero wa muntu kubera uko kurungika abantu benshi ahantu henshi no muri Kongo hose ugasanga afise amakuru y'ibintu byose byitwa imihari biriko biravuka kuwa gatanu rero yatoroka rije byose mu ndwi agahereza kwa Nkurunziza agahereza service ziwe zinyuruza bakaca bagenda gufata abantu n'abandi bagiye baramenyekana ko bari muri ivyo bintu ako nakararo kamwe tanze kumuhari ariko n'imihari ni myinshi ni myinshi iboneka ko by'ukuri ibiri kwikoreshwa n'iperereza kuko hari nkaho ushobora kwibaza uti uyu muhari abantu bawo bakoreshejwe ngo bagiye kuzana ibigwanisho baciye bafatwa wa muhari ukawusanga basubiye gukora ryakosa nyene irigira kabiri abandi bantu baciye bafatwa uravuga uti ibi bintu uyu muhari ukora bino bintu ukahendwa kabiri gatatu ikintu kimwe abo bantu bakaguma bafatwa n'iperereza kenshi uwo muhari ntunavuga ati aba bantu bafatiwe ikintu nabatabarize imiryango akaba ari isigari rarondeza itubwira twese turondera amakuru aba batuma bavuga ibyabaye uwo muhari by'ukuri uba ari umuhari urondera impinduka canke uba ari umuhari uri gukoreshwa n'iperereza kugira ngo ute mu mitego abantu wongere urondere ayo makuru ubwo n'uburero bwa mbere ku kibazo rero muti imihari ko ari myinshi kandi tukaba turi mu karere vyashitse abantu bagafata ibigwanisho kugira ngo bibohore intwaro z'agahotoro mbere dufise akarere gafise abakuru b'ibihugu batari bake usanga baje bava muri iyo bene iyo mihari none iyo mihari koko irabaho ishaka gukiza igihugu aha sinza gutandukana gose nuko Dieudonné nawe yabivuze turahuza cyane ico gusa abantu benshi bihenda ko bibaza ko ivy'urugamba rwa gisirikare ari byo binyaruka canke ari byo byoroshe kuba ari ukwihenda urugamba rwa gisirikare ugiye kuraraba aho rwagize intambwe rushikana ko ibihugu rutangura kuba urugamba rwa politiki ntabwo hatangura n'ubwa kabiri ngenda bivuze mu biganiro byacu ntabwo hatangura urugamba rwa gisirikare hatangura urugamba rwa politiki nimba umuntu adashoboye kugira urugamba rwa politiki ntaba ashoboye rwa gisirikare urugamba rwa gisirikare n'ingingo ifatwa exceptionnel ndavuga ijambo ry'igifaransa ifatwa kubera ko inzira za politike zose zugaye bamwe bari mu rugamba rwa politike bagira bati ko batwugaranye hose nta rindi saganirizo dusigaje ni ukujya gusekana nabo n'inguvu ariko vyahereye ubwa mbere ku bantu bari mu rugamba rwa politike hanyuma urugamba rwa politike akaba intwaro yugaye inzira zose bagasanga nta saganirizo bafise bakaca binjira mu rugamba rw'igisirikare bavuga bati uwo duhanganye akoresha inguvu natwe tugiye gukoresha izo nguvu izafise tuzimwake dukingira abantu rero abantu usanga atana ideologie politike bigeze bagira usanga ata muvuma politike ubazimo usanga ata kintu na kimwe ubazimo bagwaniye politikemo ukaca umusanga yavyutse avuga ngo ndafise umuhari buca uja gukiza igihugu haba harimo kwihenda kunini cyane kuko urugamba rwa gisirikare nirwo rugoye kurusha rumwe rwa politike gusa nuko uba wihaye guhangana nirwo rugoye gose kandi ruguma rubandanya intumbero les objectifs politiques bwa mbere za muvuma iri politique nuko bitegerezwa kumera ivyo bintu ubu rero usanga dufise ubuntu bw'ubudumbidumbi bamwe bavuga bati twicare hamwe tugira akantu kacu abandi hariya bagize akantu kabo abandi hariya bagize akantu kabo na ya migwi aho kurondera ineza y'abarundi bose ukayisanga iri kwihiganwa hagati yabo iri kwihiganirwa ku bantu iri kwihiganirwa iyo ikura ibigwanisho iri kwihiganirwa iyo bakura amafaranga bagiye kwarondera amafaranga agenda kuyarondera mu barundi bahunze bagenda kuyarondera ahandi hose bibaza ko boyavana ugasanga umwe no mu kuyarondera amanza gutuka uwundi mu kuja kurokita umuntu umubwira uti bijya byujya muhari ntaco bimaze ngo nyabona mu by'iwacu nivyo bifite ico bizomara ya mihari ikabaho yo nyene isharikanye aho kuja kurondera ineza y'u Burundi mbere aho guhangana na ya leta bavuga ngo bashaka guhangana ugasanga imihari ihanganye hagati yayo kurusha nuko ihanganye na leta y'u Burundi bimaze kumera gutyo rya perereza ry'u Burundi naryo rica rironka aho ryinjirira neza mu kuja kurondera amakuru hagati y'iyo mihari mu kuja kurondera no kubateranya no kubagwanisha no kubahenda ihera kuri ayo marivalite ari hagati y'iyo mihari ufashe uburorero bw'iyo mihari ivugwa mu karere yashoboye kubohora nk'ibihugu vyabo ugende wige nk'umuntu nka President Yoweri Museveni umurondere iyo yahereye kugira arinda aja ku rugamba rwa gisirikare gashinga umuhari NRM iyo vyahereye urugendo rwa politike rwiwe urarubona amashure yize urayabona ukabona ingene yinjiye mu rugamba rwa politike ivyumviro vyiwe ukabushobora neza kubibona uravye ivyumviro vyabiganza mw'isi ukamwumva ivyumviro afise n'igihe hagize rwa rugamba rwa politike urugamba rwa politike rwabaye rwo gushikira ku butegetsi ariko rubandanya vya vyumviro vyiwe vya politike yari afise imbere no mu gutwara usanga arivyo bica bibandanya ugiye ukaraba uti ni kenshi usanga bariko barasubiramo nk'akaroro ku Rwanda muri kino gihe benshi muri abavuga ino mihari ugiye ukaraba FPR icarico ukabaraba abo bantu iyo bahera ivyumviro vyabo vya politiki iyo bihera kera
ukabona bamwe mu myaka za 60 bakiri mu makosa nk'aya nyene abarundi barimo bagira ubudumbidumbi bw'imihari mu nyuma gushika aho mu za 80 bagira umuhari wa politiki ukomeye ari uhava uvyara urugamba rwa politiki mu niba ko ingingo imenga ishinga urugamba rwa politiki rwabo ni 87 niba ntibeshe sindi umuhinga wabo cyane ariko abo bantu baravye ugiye ukaraba hari benshi bavyuka biyumvira ko uvyuka uri president Paul Kagame nk'akarorero ni ugiye ukaraba uwo Paul Kagame ninde ugiye ukamuraba ivyo vyiyumvira afise ku gihugu cyose uko bingana ugiye ukamuraba ntawe usanga ahuriye n'umuntu wese avyuka mu gatondo ngo twe twashizeho umugwi ngo tangura mu duha amahera umuntu akavuga ngo hari nk'abo dufise ingene banyurujwe rebuka nk'umuhungu yitwa Metusera hatunga imana muri 2019 mu kwezi kwa gatatu hariya mu Kanyosha baramutumye bati genda ukora amatracte uyamanike ku bipoto by'amatara uvuge nyene ko twahagurutse ko twiyamirije vya nkuru nziza kandi ko turi ingabo zihagurutse arakwiragiza ivyo mu nyuma bakaca bamuha umusore yitwa Hassan hamwe yita Hassan Love Mohamed umupolisi azwi wo muri PCR akaca avuga ngo agira amufashe ngo ngira cyahunga ngo bariko baramurondera kamushikana kuri PAF hajya ari kuri PAF akaca hamagara iperereza rimufata uwo Metusera abarafashwe gutyo nakagwi gatoyi kari mahama mbere ako kagwi nako nyene abandi bari muri Kenya bahenze uwo mwana yari yiga mu mwaka w'12 mu Kanyosha ngo urugamba rwatanguye ngo genda ushire ku bipoto bahejeje bakatatu dufotorere ivyo bintu bashize ku bipoto bakataza kurukira abantu bati murabona ko twatanguye turukira amahera bino bintu tubikore ibintu nk'ivyo ivyo singwano zukubohoza ibihugu n'ingwano zukwicisha abantu uburi kukwegera abantu rero nimba hari abantu by'ukuri bagomba gukiza Burundi nihatangure imbono iboneka yerekeye igihugu cyose habeho intumbero yo guhuza abantu hamwe tuvuga tuti hariho une vision claire umuntu afise une vision iri claire umugwi witunganije ufise urugamba rwa politike ruboneka bashaka gushikana igihugu aha naha hanyuma abo bantu bagere ku rugero bavuga bati turabona ko ibindi bidashoboka twafashe iyo nzira y'intambara nk'uko abandi bayikoze habe abavuga bati twebwe turemera intambara abandi bati twe ntitwemera intambara mugabo n'imiburiburi baba ari abantu bumvikanisha imbono bafise ku gihugu cyose nayo ubundi ntaho bishobora gushika ivyo bintu by'ubudumbidumbi nkuko namaze kubivuga twese turazinanye mu buhungiro baja kubarondera hamwe bazuma bacungana bamwe baregana bamwe bahanahana no mwiperereza byageze aho iyo mihari iriko navuze ishamiranye usanga ishobora no gukoresha iperereza ry'u Burundi ugasanga umuhari umwe kubera ko watanze nk'amategeko kuri naka ntavyubahiriza akaja mu cy'umukuru wo muhara atashimye bakaca batanga amakuru mwiperereza ukazona kazungu wo mwiperereza niwe agiye gufata umuntu yari kumwe n'umupoza tuzi hanze ariko ivyerekeye uwo muntu beje gutangwa na wa muhari yitwa ko atubahirije amategeko yayo rero ibintu bimeze uko bibandanije uko n'akamaramaza ni haveho ivyo bintu by'ubudumbidumbi n'ubugwi abantu bagire une vision nationale ikiza igihugu niho honyene umuntu yoshobora kwibaza ko iyo nzira hari ico yoshobora no kumara ariko nibutsa ko nka twebwe muhari hagati y'akazira muntu izo atari izo nzira usanga twebwe tuvuga ego kumbure ni kibazo muca mwishura muri babiri ariko reka ndagihera iwanyu Pacifique hanyuma na Dieudonné acandika ahantu acaza kucishura mbega mwibaza yuko nimba leta ifise imikenyuro mweniyo inyungu yayo niyihe mu kurondera guca mu nzira mwenizo kugira ngo ifata abantu hanyuma mbega ejo ntituzobona abo bantu bafashwe tubabona kuri televiziyo bariko baraberekana bariko baravuga ibindi ku buryo ibi muriko muravuga abantu bazobona ko atari vy'ukuri urakoze kuri ico kibazo intumbero bene iyo migwi usanga ishingwa na leta yagiye irahabwa nkuru niziye intumbero ya mbere imaze kuboneka niyo giperereza iyo yukurondera amakuru ku yindi migwi ibi hasanzwe imigwi y'ukuri ibiriho ico nico ca mbere cagiye kiraboneka nkuko navuze abisezerano hari n'abarungitswe muri iyo migwi nyene ica kabiri nuko leta yagiye ikoresha infiltration y'iyo migwi kugira yisambure kugira yice nk'ivyo iyo migwi yabiriko irakora akaroro gatoyi uyu munsi ko twaramutse ivy'imigwi tubivuga reka tuze turanabicako tubidomako muri 2015 hariho igitero nkunze kumva bavuga mu Burundi bavuga ngo cyabereye ikabarore ico gitero na leta ntikivuga cyane iragicisha ariko nayo ntihora ikivuga cyane ndamaze kwibariza bamwe mu bavuga ko bari bakirimo ugiye kuraba ingene cyari gikoze ingene bagiye batoranura abantu binjiza mu bagiye gukora ngo ico gitero usanga ngira nk'icya gatatu iyo bagiye kugira ico gitero bari mbonera kure no kuvuga imihari ivuga ko iriko irarokrita abagwanyi mwiperereza barabimenye bamaze kubimenya nabo bakibarungika imbonera kure zabati genda nyawe namujemwo mumenye ingene byose bitegurwa
gushika ku munsi wo gutera muzobe murimwo hanyuma muje gutera tubimenye iyo muca ibigwanisho mushire hasi tubafate rero benshi mu bari muri ico gitero gihe barakivugwa no mu gufatwa ntibafatwa bariko bararasa wasanga barishikanye nko bazisize hasi bakaca bacakira bakabona bahura n'abasirikare bamenya bose iyo bari bakaca bahwikira bakaca bacakira bakaca batwara nk'ico nkako n'akarorero k'ivyo kibituma iryo perereza rikoresha ivyo bintu kwinfiltra kwinjiramwo kugira ngo basambure iyo mihari bongere banasambu bice ibikorwa biba biriko birakorwa nabe niyo mihari. Ikindi ca gatatu twabonye bagiye babikoresha iyo bariko barabikora gutyo harabayeho kurondera kenshi nko gutuka igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda iyo mihari turetse ko bene iyo iba yashinzwe n'iperereza nyene banayikoresha gose mu gusuma urusaku mu Rwanda harimwo naho bayikoresha ibikorwa bisa n'ivyo kurondera gutuka ico gihugu. Nko kuraba baherutse gufatwa ibihuye n'ikibazo nyene hejeje kumbaza ndiko ndavugana n'uyu mukuru wa Erwa bariko baramurondeza yarambwiye ati jewe hari ikintu cyambaye ko gikomeye ati uko abo bantu bamaze gufatwa bwa mbere mwanya wa mbere amatelefone yabo yarakoze agakora bavuga ko ikintu cyonyine bashobora ari ukurungika ama audio ntibashobora guhamagara ngo bitabe warungika audio nabo bakaca barungika audio hanyuma uwo muntu ariko aravugana nabo umwanya wa mbere yibaza ko bakiriko baravugana ibisanzwe ko bari bavuganye ko mburengira igituma bagiye mu Burundi harageraho mu byo bavugana yumva ko bitagihuye na gato ivyo yarazi ko baganiriye niho yatinda kinuba ataba abantu bwa bundi bategeza kuba barafashwe n'iperereza aho bari bageze ku rugero bamwaka amahera ngo amubwira ngo rungika ngo 25,000 vy'amadolari ngo tugure ibigwanisho mu Burundi ngo ku banyarwanda baye Pacifique ntazo nitwa turamwumva kumburengira sinzi ko uri kuramwumva amajwi yiwe aragiye kumburengira araheza agaruke mu kanya akabazo ne nakabajije na Dieudonné Bashiraho ishize ngira nimba hari inyishu yo afise mu kurindira ko Pacifique agaruka yoba arayishura Dieudonné Bashiraho ishize nimba muri ko muranyumva unkundiye Gilbert Dieudonné murakoze Bashiraho uwo ishize niwe no aravuga kandi gutyo kabazo gatoya yagarutse yagarutse Pacifique ngira amajwi yari yagiye nitwaye ko turabumva mwari mugeze ahantu muvuga yuko uwo muntu yariko araka amafaranga y'ibigwanisho ngira mwogarukaho mwari mugeze kugira ngo abantu bakurikire iyo nkuru mwariko muratanga n'ubu nyene murabona yuko Pacifique turiko turamuronka ariko mwari muvuze ko mufise akabazo mwagomba kongera ko kwa Dieudonné Bashiraho ishize ego ndari ndambaze Maître Dieudonné Bashiraho ishize ni kuco Pacifique ariko aravuga kijanye n'amafaranga hejuru y'ubwo buryo amayera akoreshwa kugira ngo abantu bafatwe babwirwa ko bagiye mu migwi hariho n'abandi bakwa amafaranga mu buryo butandukanye muri iyo migwi nyene kandi bakabandanya bayatanga mwagize muti nuku abantu barababaye bashaka kwita mugabo umuntu aguma atanga amafaranga ariko araha umugwi utaboneka ivyo uriko urakora wewe uko kuba bakakababaro kiwe ntumva ko harimwo n'akabazo Maître Bashiraho ishize sinzi ko muriko muratwumva kumbere ko mikro yiwe irugaye sinzi ko yoba ari hafi canke ngira yagiye kure Biriwe ariko bari ubu ndabona jewe yagaze ego ubu nimba mutwumva mwokwishura sinzi ko mwumvise akabazo ikibazo nabajije cari nako naco Alice yongeye numvise imbere yuko Pacifique agaruka ikibazo cari naco numvise naringize nti mwavuze muti abantu sinzi ko yosubiriramwo ego akabazo yarambajije ego mwagize muti cambere abantu nacumvise barafise ariko akababaro cari naco numvise sinzi ko muriko muranyumva Maître yosubiriramwo Bashiraho ishize mwamukoze sinzi ko munyumva nibaza ko tutariko Dieudonné aranyumva Bashiraho ishize muriko muratwumva ndabumva narimvuze nti ikibazo Alice yambajije ntaco numvise ariko icambere nari nacumvise sinzi ko Alice yonsubiriramwo ego nariko ego ndagisubiramwo mugabo sinzi ko Alice munyumva abangiriye ko mbona Pacifique yari yagarutse sinzi yuko twomureka akabanza gaheza inyishu mukaca muza kuvyishurira rimwe angora nacitse ngeze hehe muriko muravuga ko uwo muntu yariko ararondera kwegeranya amafaranga kugura ibigwanisho ko bageze aho bamubwira ivyo vyo kwegeranya amafaranga y'ibigwanisho hanyuma nawe aragira ati abantu ibintu ariko barambwira n'ibiki ko kabiri nk'ivyo twavuganye niho rero yaca yerekana ko abonye ko abo bantu batacidegemvya rero amaze kuvyerekana ababafashe ntibasubiye kwinyegeza baciye vy'ukuri berekana ko babafashe banamutegeka ngo ama audio akora kugira abantu abakize ntibabice ivyo bamutegeka
harimo kubandanya yimanga ko hari ibintu ariko arategura by'ibitero, harimo kandi kwagiriza igihugu cy'u Rwanda. Rero niho je namubaza ati vyagenze gute ngo wemere gukora ama audio yagiriza abantu ibintu mutakoranye. Wewe yavuze ati nabona ariyo nzira yonyene nsigaranye yo gukiza murumunanje Eloi Nkurunziza, atundi natinya ko baca bamwica. Mu nyuma niho abitwa nabo ko babacunze nabo bahava batangura nabo nyene ngo kwandika, bariko barandika nabo baravuga bati buriya amafaranga yose warungika yariwe n'abashefu, aba bantu nitwe tubacunze, natwe duha amahera tubakurabire neza kandi tuze turabe yuko vyonashoboka no kubakiza. Abo nabo baba barariye ayandi mahera. Niho havuye ijya foto kuko yagize ati banza mubanyereke by'ukuri mbone ko mubafise kandi mutabishe mutabagiriye nabi. Niho havuye ijya foto tubona bicaye ubu dufise ivyemezo gose ko hajya ahantu bicaye ari mu gasho k'iperereza mu Cibitoke, kuko hariho abandi bahinjiye barambwira ijya mifuko tubona hajya ahantu, barambwira ibintu vy'ivyuma tuhabona bavuga ngo ni vy'amakazino, barambwira kirya kintu kimeze nk'ikibido bavuga ko kirimo igitoro cafashwe, ambwira ati aho hantu ni mu cumba c'iperereza mu Cibitoke. Mudutunge murumva yuko kumbure ko connection Pacifique afise itariki bo iratworohereza biguma bicika, ariko ngira mu kurindira twoba turaha amahirwe Dieudonné Bashiraho ishize ari simwe musubiramwo ka kabazo hanyuma akabarishura nako nari nabajije Pacifique mu kurindira ko ngira asubira kuronka connection nziza. Ego Maître Bashiraho sinzi ko nariko ndamusubiramo akabazo sinzi ko ariko aranyumva. Naringize nti hariho abahendwa bajanwa mu migwi itariyo, hakaba n'abahendwa baka amafaranga mu mugwi umwe, ibiri, itatu kandi bakabandanya bayatanga. Mwebwe ivyo vyo guhendwa muri ubwo buryo abantu baguma bibwa icamaso kandi bakaguma babikora mu byo mubisiguriye. Maître Bashiraho sinzi ko ndiko siriko ndamwumva yoba ariko aravuga. Oya nimwe twahaye ijambo kugira mu kurindira ko agaruka kubera ko connection yiwe yacitse nitwaye ko turamwumva. Sinzi ngira ego mu kurindira ko dusubira kumutora neza mwoba murishura. Nari numvise umengo muhaye ijambo Alice kugira ngo abaze ikibazo yari yongeye ko kugira ndavyishure hamwe. Yacongeye ko sinzi ko mwacyumvise. Reka nukuri. Ngira mu gisubiramwo Alice. Jewe nibaza ko Maître Bashiraho ariko aranyumva, sinzi ko kimusubiriramo, nibaza ko ari mikoro Amatwi yiwe ntasohoka. Okay. Ikibazo babajije Alice Dieudonné Bashiraho ishize yongeye ko c'abantu batoza amafaranga, bagatoza amafaranga bavuga yuko bariko bararondera gukora urugamba rw'umuheto. Ico mubivugako? Murakoze. Nk'umuntu naserukiye ishirahamwe Kavibe muri iki kiganiro, amakuru menshi twebwe turonka abakingiwe n'ibanga ry'akazi, ndaja kwirinda kuvuga amazina kuko usanga ari umuntu yagize ati byagenze uku ntabanje kumubaza ntivyokunda yuko ngira ico mvuze. Ariko imyaka myinshi iheze nibaza yuko yari kwiye kubera ikigwa abantu benshi. Ikintu bashobora kuvuga cari gitangaje ni ikintu imbere yuko nshikaho ndi uno munsi nabaye mu bihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko vyinshi. Hariho rero igihugu kimwe co muri Afrika y'ubuseruko haje umuntu yigira ngo ni umupatiri, avuga ko afise ashigikiwe na famille royale yo mu Bwongereza, ko ariyo yamureze, ko yamwadopse, arashika muri ico gisagara co mu bihugu duhana imbibe, aregeranya abantu akavuga yuko afise ibintu vyinshi ashoboye, ariko mu nyuma basanze ubwo bupatiri ntibwari bwo kwaba uko kubadopte na famille royale y'Ubwongereza ntivyari byo. Mu nyuma yagaragaye yagiye mu Burundi yinjiriye mu mbonerakure, vyaravuzwe gose ku maradiyo igihe agomvye hari umukenyezi yahunze ku munsi wo kubaka. Uwo muntu yaraje aranasoma imisi abantu bakagenda kumviriza, mugabo ukabona yuko kuri arotari vyamucanze atazi ivyo ari vyo. Urumva yakoze igihe kirekire ahenda abantu benshi, urumva nk'abo abo yahitanye ari benshi cyane. Rero ikintu natanguye mvuga, abantu kubera izi ngorane nyinshi igihugu kimaze imyaka gicamwo, hari umutama nigeze kubaza ndambwira mbega ibintu vy'uko abantu basigaye bahemuka gose gusumba umuntu, ugasanga umenga inda yaramurenze biva kuki. Yambwiye ati kera umutima wari hejuru y'inda, none ubu inda kuri benshi yaragiye hejuru y'umutima. Ugasanga rero
n'ivyo vyo gutoza amahera hari ababigira bazi yuko ata kintu bariko barategura mugabo bakagomba uburyo bwo kubaho. Kumbure hari ababikora bari bafise umutima wo guhindura ibintu, izo nzira zose twariko turavuga ugasanga zirabananiza, ariko je ikintu nagomba kuvuga ni ikintu kimwe. Umuntu ntakwiye kuraba ngo mu karere vyagenze uku muri iki gihugu, vyagenze uku muri iki gihugu, CNDD yabifashe muri iki. Ibihe bigenda bihindagurika. Ku muntu atazi kahise aravye ingwano ya mbere n'iya kabiri y'isi yose, abona umengo zirasa. Ariko ntizatanguye kumwe, abazigwana naho basa na bamwe ntibari bamwe neza, n'ivyayigwanishwa ntivyari bimwe. Aya maroberiyo yabayeho mu myaka yahera nta WhatsApp yari bwaze. Murabona ingwano z'ubu urwego zigezeko. Ni ukuvuga hari ubundi buryo bwinshi bw'ingwano asymmetrique zishobora gutuma leta zifukama abantu batiriwe baragira ingwano nk'uko zishobora kuba zarabaye mu 90. Ni ukuraba na contexte géopolitique régionale internationale. Ivyo bintu vyose umuntu akabanza akavyiga akabiraba. Iyo hari abavuga bati ntawoga mu mazi amwe naho uruzi ruba ari rwa rundi amazi aba yahindutse. Ayo mwe yozemwo haheze imyaka 10, kumbure ni waba wari muri Basiru, amazi yarageze muri Mediterranean yarashikiza hatandukanye. Rero ni vyiza yuko abantu biyumvira bakabanza bakaraba ibintu uko bihagaze. Hanyuma hari umuntu hari ikibazo mwari mwambarira ati mbega none intumbero ya leta yo gushinga iyo migwi yo gukora ivyo vyose niyihe inyungu niyihe? Ingorane dufise kubisanzwe igihugu cose nibisanzwe ko kigira iperereza. Ingorane dufise nuko uko intwaro bayumva mu gihugu babona yuko ari ikintu umengo c'ingaruzwa muheto bafata bonyene, uvuze ivyo batagomba bakamwica. Amahera y'igihugu bayasesagura baja guhiga umuntu yivugira kuri za YouTube, umunyagihugu mutoya, ugasanga nk'umuntu ivyiyumviro vyiwe abibasanza ngaha kw'iradiyo n'ahamo abo mw'iperereza nababonye barimwo ngaha bariko barandika, ugasanga birirwa baratanga amahera ngo baje kumviriza umuntu, baje kumviriza ico yiyumvira, ivyo yiyumvira bivugira ku mugaragaro. Uno musi kubisanzwe nivyo ibihugu vyose birafise iperereza aho bigerageza gukingira inyungu z'igihugu, aho bigerageza kuraba ingene igihugu cotera imbere. Iyaba Uburundi bufise iperereza rikomeye baba baragiye kumenya ingene ibindi bihugu vyitunganya bikaronka igitoro. Iyaba Uburundi bufise inzego z'iperereza buba bugenda kumenya ingene ibindi bihugu biri enclave bifise amaresources abayabaye bishobora guteza imbere ibihugu vyabo. Uno musi iperereza rigeze aho rigira uruhara mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, aho bagerageza bakaraba bakavuga ati igihugu kiriko kigenda habi, vyiza umuntu yari kugira ukusinzi ko mwibuka urwandiko umukuru w'iperereza ry'Uburundi wo muri 2015 yari yandikiye Nkurunziza ahanura kubera yamaze kuronka amakuru atandukanye, akagerageza ati reka turabe dukinge igihugu ntikigwe mu manga. Ubu rero iryo perereza jewe narutse mu myaka ya 90 kumva za 95 bavuga ngo ikibazo ngo c'igisoda. Iryo perereza uno munsi ni iperereza ry'umugamba. Aho kurondera ingene igihugu cotera imbere bagomba guhiga umuntu wese atavuga rumwe n'ubutegetsi. Bakingira ubwo butegetsi bikumakumire ko byose naho igihugu coguma kigwa mu manga. Inyungu yabo rero nukugumana ubwo butegetsi, naho ata butegetsi bugerageza gufasha abarundi, ahubwo ari ubutegetsi bafata nk'ubunyagano, abarundi bakaguma basubira inyuma nk'ibirenge. Inyungu yabo rero no gukingira ubwo butegetsi bwabo. Ivyo rero bitegerezwa guha icigwa umuntu wese yubahuka kuvuga, akamenya ko ubwo butegetsi ayo mahera yose banunuza mu Barundi aho kuyakoresha mu iterambere, aho kurondera amakuru yofasha igihugu mu gutera imbere, bayarondera mu guhiga abarundi bandi babona yuko igihugu categerezwa kuva aho kiri kigatera intambwe. Murakoze cyane Dieudonné Bashirahishize. Akabazo nari nababajije Pacifique vyacitse mugeze muriko murasigura yuko ifoto mwerekanye mu makuru mwatanze kuri barya abantu batanu bafashwe yuko mwarose ubuhamya yuko ari mwiperereza mu Cibitoke, ariko hari akabazo mutari bwishure ngira nakongira mwariko muragasoza intumbero ya leta n'inyungu yayo inyuma y'ibi vyose. Narijya twumva no mu bafashwe harimo umuntu wo mu Rwanda kandi imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ikaba itari isanzwe imeze neza.
ego nari namaze kuvuga nti intumbero nyamukuru ubona iperereza rikoresha mu gushinga bene iyo mihari iba itariyo, navuze ica mbere ko ari uko kurondera amakuru y'iyindi mihari, mbere no gusoma urusaku no mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwa kabiri navuze ko babikoresha mu gusambura iyo yindi imihari iba yamaze kubaho, no kwica nk'ibikorwa iba yateguye, ibitero cane cane. Ariko ica gatatu rero nari ngezeko, nagize nti uravye nk'ayo ma audio basavye mukuru wa Eruwa ko abakorera, urumva neza ko tutotangara ejo aho bukera twumvise barya abantu bafashwe babashyize nko kuri za televiziyo kugira ngo bagirize igihugu kibanyi. Twarabibonye ko ivyo navyo bagiye barabikoresha nka zimwe mu nzira zo kurondera ivyagiriji bashira ku mubanyi. Nk'ubu muri kino gihe ubona ko imigenderanire imeze uko imeze, bashobora kuba bagira bati inzira imwe yo kushobora kubangamira n'ico gihugu nuko naco twitwara mu nzego zitandukanye twerekana ko ari igihugu kidashaka amahoro mu karere, bakaca bagwiza bene ivyo bintu. Ico ni kimwe mu vyo nibaza ko bashobora gukoresha bene iyo mihari. Ego, akabazo kanyuma muri babiri kugira ngo duce dutandukira igice cya kabiri cya kino kiganiro. Pacifique nazo cyo kimwe na Bashirahishize, ngira ushaka araza gutangura kwishura. Mukanya Dieudonné Bashirahishize aratanze akaroro ko umupatiri nubwo atamvuze izina yitwa Beni yaje i Kigali avuga yuko afise umugwi w'abagwanyi, mu nyuma ahereza i Burundi, yaratashe. Uno munsi hano i Burayi kuva ifoko dikoze ikiganiro ku bijanye n'amayeri y'iperereza, haravugwa abarundi benshi baciye mu buhungiro mu karere ka Afrika y'ubuseruko, no kuvuga mu bihugu bibanyi. Uno munsi bari mu Burayi, bari muri Canada, bari muri Amerika, bagenda i Burundi mbere ugasanga bagendanirwa n'abapolisi. Mbega abantu mwe nabo umuntu yobamenya gute, yobikingira gute, mwofasha gute abo bantu kandi bafashwe kugira ngo ntibagirirwe nabi mu gihe babaguye mu mitego mwe niyo? Reka mpere kwa Dieudonné Bashirahishize. Bashirahishize sinzi ko muriko muranyumva. Kumbure ko nimba atari karanyumva Pacifique mwotangura kwishura. ndabumva. Ego mwishure. Ico kijanye n'abantu bari baraciye mu buhungiro bakaja mu bihugu vya Burayi, ubu bakaba bataha, bakaba bagendanirwa, urumva inyishu uba wamaze kwitanga. Ni ukuvuga ko burya ijoro ryanse guca, bavuga ngo risubiza umugabo ku bwaraye, atari umugabo afise amaprincipe. Hari benshi bama babona yuko ibintu bitegerezwa guhindukira umwanya bavyifuza. Ibintu urashobora kuba wifuza yuko bihinduka, hanyuma hariho abaca bagira bati ko bimaze iki gihe cose, reka mpindure, ndabe yuko no kwiyegereza ubwo butegetsi, nshobore gusubira iwacu, nshobore gusubira mu vyanje, na cane cane ko ubutegetsi ubona bwangaza, bukomora, bukanyaga umuntu atavuga rimwe nabwo. Rero hari abantu batewe ubwoba n'ivyo. Gusa hariho abagenda bagasubirayo, bagahora bagasubirayo kubera ubwoba kugira basubire mu gihugu, ariko hari n'abasubirayo kubera bakoreshwa, kubera bashobora kuba baranakoreshwa na kera, ugasanga umuntu agiye kubamenya mu nyuma. Twebwe rero nk'abantu bari mu vy'agateka kazina muntu, inzira z'inguvu sizo nzira dushira imbere mu bijanye n'ihinduka mu vy'intwaro. Inzira dushira imbere ni inzira zindi, ariko tukavuga tuti uwo muntu wundi ashobora kumva ko ashobora gufata izo nzira, kubera na zone umukuru w'igihugu c'u Burundi niwe yigeze kuvuga, ndayishimiye, avuga ati kugira ngo abanyagihugu ntitubategeke gufata ingingo zihambaye zo kwikura kw'intwaro y'agacinyizo mu gihe atayandi mayira namwe basigaranye, abantu bo kwiyumvira iyo ngingo no kumenya yuko ari ingingo ihambaye. Bamaze kuyiyumvira no gufata ingingo zihambaye. Abo bantu rero twobamenya gute? Ni kirya umuntu yavuze, turabazi, baruzuye hirya nino, gusa uko bafise abo bakoresha ni ikintu gihambaye yuko nawe ukeneye kwikingira uronka abo ukoresha. Aha abenshi iyo tutaba dufise amakuru ava no muri izo nzego z'iperereza nyene, ntituba twarashoboye no gusohoka igihugu ngo duhunge, kuko usanga baca mu mayira menshi, baca mu nzira no mu vyatsi, bagerageza uburyo bwose kugira ngo umuntu bamugirire nabi. N'ubu rero ntibaryamye, ariko imigambi mibisha kenshi
ntumenye ikiyiburijemwo, ntumenye ikiyibuza. Rero bariho bampemuke ndamuke ni benshi, ariko iyo bageze muri ibi bihugu barabigira bageguza, kuko hari uburyo bw'umutekano usanga bukomeye, aho usanga benshi bakurikiranwa ku buryo bashobora gukinga bene ayo mabi ataraba. Ariko ni ikintu gihambaye yuko umuntu atavuga ngo ndamuzi, ngo ni mwene wacu, ngo ni mwene data wacu. Twaramenye abantu mu myaka yaheze kubera iyi ngeso mbi yo gusaba no gusega, aho umuntu usigaye umengo nta kindi kintu comubeshaho adafukamiye leta kugira ngo bikundwakaze. Vyarashitse ugasanga nk'umuntu yagurishijwe na mwene wabo, avuga ati hari umuntu yari yaragiye muri ibi bihugu, none yagarutse ntituzi ivyamuzanye, azoheza adukwegera. Hanyuma mu nyuma ugasanga baratohoje basanzwe uwo muntu nta ngorane n'imwe, bagaca bamubwira ati rero harya wagire wicwe na mwene wabo. Ivyo vyashitse ku bantu benshi. Rero ni harya navuga nti ukugumana amakenga. Hanyuma bene izi ntwaro zikoresha igikenye, zikabona ko zizoshigikirwa n'iterabwoba n'ubwicanyi, iminsi yazo nazo ntiziba ziyizi. Abantu rero ntibohemuka, boraba cane cane bakamenya yuko igihugu c'Uburundi kizoguma cubakirwa kuri irya mico n'akaranga y'ubuntu, y'ubushingantahe, yo kudashigikira ikibi kubera inda, kuko uheza kugoka ibigori bikera. Abo bose bariko baragerageza uno munsi badandaza bene wabo kugira ngo bashobore gukundwakazwa n'ubutegetsi.